tumaze igihe gitari gito kirekire tubona hagati ya Sabas n'umuririmvyikazi wa gospel Rose Muhando aba mu gihugu ca Tanzania bafitaniye ubucuti budasanzwe. Twifuza kumenya ubucuti bwa Rose Muhando na Sabas. Rose Muhando twatanguye kuganira cyane, sinaboneka cyane gose kuko nari nkiri mu ngeni niko babivuga. Dufitaniye ubucuti bukomeye koko nkuko babivuga. Sinzi ko novuga ngo ibanga bavuye he bashitse biteguriye kuzoshika he. Isaac TV ho. Hello bakunzi ba Isaac TV, umeze gutse umeze neza cyane. The first recommend abashimira cyane ndabwira ati amahoro y'Imana bane namwe. Kuri wewe wamaze gufyonda kuri Sabonnez, wamaze no kwipanga kugira ngo ukurikirane ikiganiro cyajewe n'umuntu ngomo ndaba present n'umuririmbyi arimba gospel, n'umukinyi w'amareresi, n'umustiliste, en fait akora ibintu byinshi bitandukanye. Ndazarimo bamwe mwamaze kumwiyumvira ko yoba ariwe. Imbere yuko ndamuha ikaze mu bwambi bwa Isaac TV, reka mwenda babwira ati wowe tarashina kuri Sabonnez banza ugafyonde ko nyine kugira ngo dushobore gukora ikiganiro twese turi ku rutonde. Reka renda muhakire mu bwambi bwa Isaac TV ni Sabas ariko arabikora neza. Yarakinye filme Mufakazi marayibonye, yarakinye filme ubuzima, afite ibikorwa byinshi cyane go tuza kuyaga ko uno munsi ndazi ko mwari mumukumbuye. Nigiye kireke mumbye ati Ivan no turakeneye Sabas muri Isaac TV kugira ngo tushobore kuyaga nawe. No musire namubazane rero numwe mu bariko baranyemeza, wewe nimba utabyemera yuko yemezanya uranyemeza nawe habando ndakuvuga. Merci beaucoup ndakwakire Sabas. Murakoze cyane, ndamutsa n'abantu bariko baradukurikirana kuri Isaac TV. Numugisha kubana namwe, numugisha kubana n'abariko baradukurikirana. Ndanezerewe cyane. Amazina nkuko yavuze ni Sabas Nkurunziza, ni styliste, créateur de mode, ni artiste wa gospel, akongera akaba n'umu acteur mu mafilm. Merci beaucoup Sabas. Tutaraja muri birebire uraberewe cyane Sabas. Merci beaucoup na uraberewe. Merci beaucoup kandi kame mu styliste nyene ategezwa kuba bere. Murakoze. Ikibazo cya mbere Sabas, nigihe banga nyamukuru ukoresha kugira ngo ushobore kwigarurira imitima y'abantu bamwe ibanga uri kurakoresha kugira ngo ibikorwa byawe bikundwe cyane, ibikorwa byawe bikurikiranwe cyane, nimba atari ibanga sinzi ko tubwira ingufu zawe, point fort yawe iri he? Sinzi ko novuga ngo ibanga nkoresha mu kwigarurira abantu, oya ahubwo novuga ngo abantu baradukunze, bakunze just ibikorwa turiko turakora, kuko abongereza ni bavuga ngo actions speak louder than words. Ni ukuvuga ngo les actions ziravuga cyane kurusha ziravuga cyane kurusha amajambo. Hari gihe twoshora kuvuga amajambo menshi ngurumva ngo turahambaye, no, abantu ico bakeneye no kubona our actions, no kubona ibikorwa turiko turakora bikaba ari byo bishobora kuvuga ati yes ryari karakora canke ntari karakora. Rero nta bindi bintu binini bihari uretse yuko dukunda igikorwa, hanyuma tukagikorana umwete, tugakorana ubwira, tukitanga. Kuko mu bisanzwe urukundo ata sacrifice ntirubaho. Rero turitanga kubw'urukundo dufitiye filme ndundi, kubw'urukundo dufitiye igihugu cacu, kuko turiko turavuga filme ndundi tuba turiko turavuga Burundi. Rero dufise gwa rukundo dukunda igihugu, gwa rukundo dukunda bene igihugu, gwa rukundo dukunda ibikorwa. Nibaza yuko ari go rutuma, kuko icutanga nico kikugarukako. Turiko dutanga urukundo rw'ibikorwa, natwe tukagarurirwa ugo rukundo nyene abantu baca bakunda bino bikorwa byacu tuba turiko turakora. Merci beaucoup Sabas. Ukora office urumunyempano w'impano novuga yuko zirenga zibiri zitatu. Urumuririmbyi wa gospel, urumukinyi w'amareresi, urumustiliste n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Kuri Sabas biramworohera cyane kumva yuko yofatanya akazi n'akandi akabikora mu mwanya umwe kandi agasatisfiza abakunzi biyo. Okay, hari ibintu biba biri byazanywe na influence, no kuvuga ngo ibintu kenshi wigira ku bandi, n'ibindi navyo biba biri ine, no kuvuga ngo ibintu biri indani muri wewe. Ibintu biri indani muri wewe biroroshe kuruta ibintu ugerageza guforcinga kugira ngo urabe kushora
kubishikako. Par exemple hari umuntu ashobora kuvuga ati yes ati je numva nanje nshaka kuba umustilist akabishaka just ko atari passion yiwe ahubwo yabuze icakora yumva umengo nawe yoronka amafaranga mu ivyo bintu mwico gihe igihe bifatanije n'ikindi gikorwa biramuvuna ntabishobora ariko nka jewe novuga ngo ibyo nkora cyane ni ibintu by'ingabire utagira ngo nivyo nize ahubwo n'ibintu bigendera indani muri jewe nyene mwico gihe rero kuko ari ibintu bisanzwe bigendera muri jewe biroroha kugira ngo nshobore kubikora ikintu ntegerezwa kuca nkora ni kimwe umwanya kumenya ati mbega uno mwanya nokora iki uno mwanya nawo nokora iki uno mwanya nawo nokora iki kuko hari igihe usanga hari igiprima kija hejuru y'ibindi navyo no vyita ko akazi kuko ijambo ry'Imana ryo niravuga ngo udakora ntakajye kandi Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu jewe ico ngira novuga ngo primordial ni nakazi akazi nsanzwe nkora navyo ni bya fashion designer ibyo stylist kuko arakazi ka misi yose niko kacaga kazi imbere y'ibindi ariko navyo ntibigoye kuko sinkora jenyene kuri Sabas style nk'ubu naho ndi hano muri Isaac TV kuri Sabas style hari umuntu ari karakora no kuvuga ngo wokenera wese gutunganirizwa yotunganirizwa rero iyo ari ibintu bisaba naho yuko ari je wenyene ntegerezwa kubikora aho naho ni ibintu biba bifite dufitiye programme twatuza ati umunsi munakanzo bandi mu kazi nzo bandi ko nkorana nakanzo bandi ko nkora ibi kubijanye no kuririmba navyo na ma programme dufata tuba dusanzwe tuzi orere y'ibikogwa ivya filme nuko nyene Sabas tugerageje bakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane kubera ko iyo muri ko murakurikirana ikiganiro hari utubazo tumwe usanga muba muri ko muragira ariko ugasanga tuba twamaze guheza ikiganiro n'umuntu ntituri umuronke byoroshe ko na Sabas byatumuronke byatugoye cyane Michel zange ko ndamunose reka ndamubaza ariko Sabas muri ko murakurikirana amajambo yiwe ukuntu yishura ibibazo biboneka yuko Sabas ari umuntu yishurana ubwenge bwinshi ndetse amajambo yiwe wumva yukumenga arimo utuntu tugenda dusobetse ukuntu nyene tutoroshe gutahura tuge kuri Sabas yuko ibi bintu kubera iki amitse uko Sabas no nibaza yuko ariko ndemwe ariko kandi nibaza yuko ndakutse ndakuze rero ariko bakuze bose nibisigwe yes urumva ofet eraga n'ubuzima n'ishure ubuzima n'ishure hari ibyo bigenda birakwigisha hariho impano hariho experience y'ubuzima no kuvuga ngo yamiriye nyene gendera kwigisha hariho n'ubwenge nabwo uba iyo waciye ku ntebe y'ishure usanga navyo hari ibyo wahigiye byaragufashije jewe nize droit urumva nize amategeko ndi muri license mu mategeko urumva rero iyo umuntu ari karavuga cyane ndamwumviriza hanyuma kumwishura simuruduka ndamenya ati ino nyishu irakwiriye canke nawe ntikwiriye iyo numva yuko idakwiriye nkabanza nkayihoza kuko hari umwe yavuze ngo imbere yo kuvuga ngo ifo yuko umuntu atorna cette fois la langue ukazungusha ururimi incurindwi kugira ngo wibuke mbere ino jambo ngomba kuvuga ntiriza guhava ribangamira umuntu canke umuntu aza kuryakira gute. Merci beaucoup Sabas akabazo cyangwa ikibazo abantu benshi baguma batubaza muri Isaac TV abafana bawe abafana bacu tuje muri gospel gatonya tumaze igihe gitari gito kirekire tubona hagati ya Sabas n'umuririmvyikazi wa gospel Rose Muhando aba mu gihugu ca Tanzania bafitaniye ubucuti budasanzwe ibyo rero hakaba hariho bamwe murabona jewe nk'abandi twifuza kumenya ubucuti bwa Rose Muhando na Sabas ngo babufatiye kuki mbega Sabas na Rose Muhando bavuye he bashitse biteguriye kuzoshika he murakoze cyane kuba babifuza kumenya ubucuti dufitaniye na Rose Muhando dufise igikorwa kimwe ni mission twahawe umwami nawe n'umwe uwo mwami nawe ni Kristo yavuze ati nuko nimugende mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa abizera mu batize gutyo rero
ariko yamamaza ubwami bw'Imana nanje niko namamaza ubwami bw'Imana. En plus nayigeze kurimba indirimbo ngo mimi ni raia wa mbinguni, no kuvuga ngo ndumwene gihugu w'ijuru, ndumwene gihugu w'ijuru, Rose Muhando numwene gihugu w'ijuru. Urumva yuko ubwo bucuti dufitaniye burakomeye. Burakomeye cyane. Twese turabene gihugu w'ijuru, hanyuma dusangiye igikorwa cy'uburirimbyi, kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Urumva yuko dufitaniye ubucuti bukomeye koko nkuko babivuga. Hanyuma ati aho twavuye canke aho tugeze, Rose Muhando twatanguye kuganira cyane, mema twaraganira ariko cyane mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho twagiriwe ibakwe ryo kumutumira mu gikorane cyabereye kuri Kazuba Center. Sinaboneka cyane gose kuko nari nkiri mu ngeni niko babivuga. Yes, no nari hari haize une semaine nkora mariage, yari prévu kuza muri mariage yanje, niyo concert yari yateguye ku avec twiyumvira ati ntiyoza muri mariage amatahe gutyo. Hanyuma tuca dukora concert, inyuma y'ivyo twaciye tugumana contact, aje mu Burundi ndabimenya kwaza, ngiye muri Tanzania ndabimenya ko ngenda, ndetse tukagirirwa n'amahigo yo kubonana. Aho turiko turashika ubu twarashoboye gukorana indirimbo yitwa Fungwa Milango ya Baraka. Video yayo ntiyari yoroshe, ariko video twizera kwigiye kuboneka vuba kuko Rose Muhando ari karagaruka hano mu Burundi. Dufise itara ry'umuririmbyi mu Burundi. Dufise deuxième édition muri kuno kwezi kwa kane tariki 29 30 hamwe n'itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu. No kuvuga ngo ni weekend ya nyuma y'uku kwezi. Rero bamwe bariko barabibona ku mbuga ngurukana bumenyi, babona amafishe, bumva bivugwa. C'est vrai que Rose Muhando agiye kuza, aje apana kubwa Sabas gusa, ahubwo aje kubwa abaririmbyi bose b'abarundi, kuko kino gikorwa itara ry'umuririmbyi si gikorwa c'umugwi, ahubwo ni gikorwa c'abaririmbyi bose ba gospel hano mu Burundi. Tukinigaho nyene Sabas, hari imyidogo idasanzwe ku baririmbyi ba gospel, bavuga yuko abamenyesha makuru batabaha uruhara nk'ugo babakwiriye kubaha cankwe urukwiye guhabwa ku baririmbyi ba gospel, batari ko bararuronka. Nko kuri wewe novuga yuko uri umwe mu bamaze kwitahura kandi uri kuragerageza gucira inzira abandi bari nyuma yawe, ku ruhara rw'abaririmbyi ba gospel mu Burundi, ubona go barufatwa gute, ruhabwa agaciro kangana gute? Imbere ko ndakwishura nagira nkubaze gatoyi, ubibona gute? Ubona bikogwa nkuko vyategerezwa cyane? Bon, en fait, iyi kintu takirimo biragora kubera ko nkawe nk'umuririmbyi ni uza ama challenge uhura nayo, ni uzi umugabo wawe ibibazo ugenda urahura nabo, ni wowe rero wo kumbya ati twebwe vraiment kuno kuko ico kibazo tukimanya umwanya muremure. Très bien, nizera neza yuko na wewe burya bari kukinyishura gusa washatse kwireserva kugira ndacishura rero, kuko washatse ko ndacishura reka ndacishura. Nibaza yuko turafise intambwe aho tuvuye naho tugeze sico kimwe. C'est vrai que umuziki wa gospel hano mu Burundi wahora usa no kumenga uri négligé cyane, ku buryo ushobora kumviriza amahadio menshi ukamara umwanya munini atandirimbo ya gospel wumvirije. Aho usanga dufise abamenyesha makuru benshi n'abapromota benshi bapromotinga indirimbo, ariko ugasanga sindimbo za gospel, ugasanga nka 80% indirimbo za profane, voire même n'ama television, twovuga ngo ama television akora ibintu vya gospel gusa nka kwa kundi bisanzwe biri no mu bindi bihugu. Hano biraboneka ko ari nke cyane, bisigura ngo promotion ya gospel hano mu Burundi iracari hasi. Ariko kandi turashimira aba journaliste nubwo biruko, kuko turafise aho twavuye naho tugeze. Abantu bariko rabitahura yuko vyahora biri mu misi heze canke imyaka iheze, ubusiko biri aba journaliste barita abaririmbyi ba gospel na cyane abaririmbyi bariko bitahuye nabo bariko ragerageza kubikora, kuko tuca tugaruka kuri twebwe nyene nk'abaririmbyi. Aba journaliste si bobo kwama baturondera imisi yose ngo dusange muhira. Hari gihe usanga no kumenyekana utaranamenyekana, ari ugasanga ufise ingabire. Mwico gihe rero nta muntu azoza kukurondera. Jewe ngitangura kuririmba ndibuka yuko
nagiye mu gikorana ahantu mfise umuririmbyi umwe nari namusavye ati ewana rero uze kunsabira akaririmbo uze kunsabira akarimbo nze kuririmba igikorane cyari cya 3 jours umunsi wa mbere vendredi ndagenda baranyima ndataha sinacitse intege umunsi wa kabiri samedi ndagenda baranyima sinacitse intege gose nguma nandi kudukete ati Sabas ni hari ati Sabas yaje ati ni mu mwanya wo kuririmba umunsi wa gatatu ndasaba baranyirengagiza bahengera hagiye gikorane giheza abantu batanguye gutaha n'umukozi w'Imana amaze guheza kuvuga ubutumwa ngo rero ngo turafise ngundi muririmbyi ngo yitwa ngo Sabas nkuru nziza ngo reka tumuhe kaze ngo arimbe indirimbo imwe hari indirimbo yitwa ntituri bishomeri ntituri bishomeri turafise imirimo iyo ndirimbo yari ivumye Imana isiga amavuta ku rwego ruteye ubwoba abantu bari bamaze gutaha ariko bagaruka biruka ati ibyo bibaye nibiki babantu baravuga ati sa kumba rutekeye ikintu kingana gutya tukaba twara kuneglige tutigeze tuguhereza umwanya baca bantegurira concert bo mukozi w'Imana sindi ndakumuvuga ariko Imana yo mwijuru imuhumugisha kuko yambereye umugisha ukomeye rero bisigura ngo iyo nari gucika intege nta muntu ari kumenya ikiri muri jewe ariko kubera naguma nari mfise objectif nkavuga ati ntegerezwa gushika kuri kino kintu byarashobotse rero n'abajournaliste hari gihe bisaba ko natwebwe tubiyegereza akabari twebwe tubarondera hari gihe bishika umujournaliste akakugara ko ndashobora kurondera Ivan kubera ntaramenyekana ndi umuntu mutoyi Iva kambwira ko atamwanya yondonkera Iva kambwira byinshi ariko sinkwiye gucika intege kuko Ivan nawe aratahurize kuko ntazi uwo ndiwe ntazi nico ntekeye icarico rero ntegerezwa kugira inguvu rero abarimvyi ba gospel dutegerezwa kugira uruhara rudasanzwe mu kugira promotion y'ibikorwa byacu nkuko nabandi basanzwe babikora hanyuma abajournaliste nabo mukatwakira mukadushigikira mukadufasha ko mushigikira nabandi kubarimvyi ba gospel kugira ngo iyo ngingo cyo tuyiva kubarimvyi ba gospel nko kuri wewe nka Sabas uriko urategura ibikorane umaze gukora ibikorane byinshi umaze kugirirwa amahirwe yo kubona na bamwe mu bikomango kazi barimbye ama gospel kera wanashaka bayiva bataravuka ni giki ubona uri kurategurira runo gwaruka ruriko ruraruka muri gospel nkawe nka Sabas nk'umuntu amaze kubona imbere cyane ico uri kurabategurira ico ubona wewe Sabas bo kwitegako nka mukuru wabo ni giki okay jewe nagize umutwaro kuva muri 2020 umutwaro w'abaririmbyi bituma numva ntoba ngishira uburemere cyane kuri Sabas ahubwo uburemere ndabushira ku baririmbyi b'abarundi et surtout ino jeunesse bariko babyitwa bariko bakora neza ariko badafise uwo begera ngo abarere abafashe ababwira ati umwongo uhuma n'udahuma n'ubu ati ni muce mwino nzira ni mubigenze gutya ni mwitware gutya tumaze imyaka myinshi turi muri bino bikogwa haraho twananiriwe haraho ibintu byagiye bitagenda neza dushobora gucira umugani ubundi twamubwira ati niwitware gutya kuko twebwe amasheke twagize yabaye nawe ntugwe muri zino sheke twe twagize niyo mpamvu nakoze kino kintu citwe gicaniro c'impano gicaniro c'impano kirimo ibintu byinshi ariko reka mvuge cyane ku itara ry'umuririmbyi ino tara ry'umuririmbyi nakubwiye ko atari umugwi ahubwo ndiko ngerageza ko twegerana n'abandi baririmbyi kandi apana ngo abaririmbyi bakuze gusa ya namba na Rose Muhando aje pour le moment ntaje ku bwa Sabas aje kubw'uwo muririmbyi na wewe ubona yuko ukiri umuririmbyi mutoyi ucaruka kandi si Rose Muhando wenyene tuza dufise n'ibikomangoma by'umuziki hano mu Burundi abatwibanjirije canke abatwitangiriye nabo tuzoba turi kumwe nababwiye ko tuzoba dufise imisi 3 mwiyo misi 3 umunsi wa mbere no gusengera ingabire zacu kuko bino bikorwa byacu namba ari bikorwa biri respectwe tutegerezwa kumenya yuko dutegerezwa igihe cyose gusengera bino bikorwa ariko kandi hari abantu benshi babuze ingene bavyitwaramwo kuko batigeze baronka ubahanura ubarera abaririmbyi bayo nk'umuntu nk'abatagira umuvyeyi ego barafise abarezi baba pasteur ariko mwiyungabire nayo buririmbyi benshi bagiye babura ico barera rero dushaka twateguye na seminaire iyo seminaire tuzokwicara n'abaririmbyi turaba intambamyi y'umuziki wa gospel hano mu Burundi turaba intambamyi abaririmbyi bahura navyo turabizo defi hanyuma turabe n'ingene dushobora kuzironderera inyishu si Sabas wenyene abwo ni gikogwa
dutegerezwa gufashanya na zina muririmbyi tujabuke tureke n'abaririmbyi gusa n'abapasteur kuko nkunda kuvuga yuko iyo umuririmbyi na cane cyane abaririmbyi bakora ku gicaniro c'Imana bahagaze neza ishengero rihagarara neza ishengero rihagaze neza n'igihugu kica gihagarara neza rero umva ico nico gikorwa novuga ngo gikomeye turiko turakora kugira ngo uwari we wese yiyumve ashikirwa Sabas tukiri ngaho nyene imbere yuko duheza ino point turakeneye kumenya iyo evenema izoba ari ku munsi wa kangahe itariki zinga ko batarashikirwa na affiche general ibonye bien sûr azoba ari ku munsi wa kangahe itariki zinga mbega nkuko muri ko murabivuga muri ko muharanira agateka ko muririmbyi wa gospel mbega nkuwogira ishaka ryo kumva yuko akeneye nawe kwerekana impano ziwe cyangwa indirimbo ziwe kuryohera abantu no guhimbaza Imana mbega aho byokora kugira ngo Sabas amwakire cyangwa igitigiri cyangwa integuro byaramaze guhera oya turiko turabaha ikaze cyane ahubwo ni muze muri benshi ntituriko dukorana n'abaririmbyi baririmba carrière solo gusa turiko turirimbana n'abandi b'amakorale aba worship team mu ma église atandukanye no kuvuga n'imigwi ama groupe canke ama team atandukanye nico gikorwa turiko turagerageza gukora kandi turacari juste ku ntango turiko turatumira wewe uvuze ko wabonye affiche sinzi ko wadufashije kuyipartage ariko merci beaucoup hanyuma nukuri muratumiriwe mwese ni gikorwa kizotangura le 29 avril de 2022 no kuvuga ngo kizobera kuri salle yitwa Ashibuk ni mu Ngagara muri quartier 10 asanzwe hakorera église Vision de Jésus Christ turi kumwe n'umukozi w'Imana Rehoboth pasteur Rehoboth canke bitambaya haga hamwe nabo ba Rose Muhando n'abaririmbyi sinzi ko no badondagura bose ba Emile ba Jospin ba Gigretson ba Ferdinand no ba Clement no kuvuga ngo abaririmbyi nk'abo bose ba masezerano no kuvuga ngo abaririmbyi byose twagize urunani twagiye hamwe kugira ngo mico gikorwa tugihuriremo rero ntihagira umuntu yikumira ngo yumva umenga kino gikorwa ntikimuraba ahubwo tumenyesha yuko uzoburi kumwe natwe binashobotse kuko dufise séminaire binashobotse tuguhe aka invitation ko guparticipa muri séminaire kuko séminaire ho tuzoba dufise le nombre limité y'abantu dutegerezwa kwakira ariko muri concert yo ya dimanche le 1er mai ni ku muntu wari we wese umuririmbyi utari umuririmbyi abapastori uwari we wese yipfuza kwakira igitangaza ciwe tumuhaye ikaze merci beaucoup ndibaza abakunzi ba Isaac TV ubutumire mwabwumvise le 29 ko tujya kwiyorera imigisha y'Imana kugira ngo ibintu bigume bigenda neza abaririmbyi ba gospel amarira mwarize murumva neza yuko Imana iri kwirabishura cyane gose okay Sabas tujye mu mpano yawe yo gukina amareresi reka mugati felicitation cyane kuri saison umufakazi yarayiheze ni filme witwaye neza ni filme yaduhaye inyigisho nyinshi cyane ni filme twabonye abagore cyangwa abashinga ntahe babanye neza cyangwa iyo bishitse bagatandukana ingene bashobora kubyifata ni filme yatwigishije ibintu byinshi muri rusange ariko ndakeneye kumenya muri saison umupfakazi uretse yuko ari umushinga ntahe wa Fanny Lavine nubwo aheruhara washizemo kugira ngo umupfakazi ishobore kuba saison iri kiraryohera abantu cyangwa ko nayo Sabas ni umwe mu bashanya amasanamu bagira ukunoko Fanny Lavine ni umwe nawe nyine mu babitunganya neza Sabas rero inyuma yo gukina ikindi kintu yafashije cyane umupfakazi n'igiki mu mupfakazi nkuko wabivuze ni filme yateguwe na Fanny Lavine jewe yantoye nk'umu acteur rero nta bindi byinshi birenze uretse yuko nagerageje kujua role yanje neza nk'umu acteur nkora ibintu nkuko byategerezwa kugenda ikindi naco ni igikorwa ca bwa bumwe nabwo nubwo twese twategerezwa kugira igikorwa ca promotion kumenyekanisha igikorwa mu gufasha gupartage mu gufasha kwibwira abandi mu kwereka abandi ibyiza by'iwacu rero role yanje yari yo kuba umu acteur kandi nibaza yuko ari byo nakoze naco ico sigito ugerageje kubiraba Sabas ubona saison umufakazi yoba yakiriwe neza nkuko mwari mubyifuza
twavuga ngo yakiriwe neza birenze nuko twebwe twari tuvyibaza ubwa mbere kuko igikorwa cyose tegerezwa kuraba terrain uri kurakorerako terrain turiko turakorerako si terrain imenyerewe cyane mu bintu by'amafilme abantu ntibazi batumenyereye cyane mu mafilme rero kubona tuzana igikorwa bakacakira neza yawe ushobora gusanga umunsi ushobora kuronka 20 ibihumbi 200 ku munsi si ikintu coroshe rero turashima Imana ko yakiriwe neza ntitwovuga ngo n'urwego twe twifuza kuko dushaka yuko biba ibirenze ibi turiko turakora ariko turashima Imana kuko intango igihe cyose yamigoye twizera neza yuko plus tuzogenda dutanga ibikorwa vyiza plus abantu bazogenda barushiriza kudutera intege ndetse no gukurikirana cyane ibikorwa byacu tuvuge gato inyuma y'umupfakazi twashoboye kubona indi filme itavyoroheje indi filme yari irimo ndetse abantu bakomakomeye mu mafilme yo mu Burundi abakomedi nka ba Mr Sami Mr Popompo ba Fanny Lavine n'abandi bagiye batandukanye ni filme ubuzima turakeneye kwanza ubanze udusigurire wakuye he inspiration kumva yuko iha titre ubuzima iyo inspiration kuri Sabas yavuye filme ubuzima inspiration yavuye ku mpanda twari twagiye gushingura uburenganye nyene wapfuye hanyuma turi hajya ndaba imva ziba zihari ukuntu zingana harimwo abakomeye harimwo mwabiyoroheje harimwo abatunzi harimwo abakene nsanga bose nubo bogerageza ngo bagira ikinogo kinini bagerageza kugira ikinogo bikwiranye nawe bikwiranye n'irya sandugu nca niyumvira none abantu bose bajyamye ngaha akaba ata muntu mbona yazanye imodoka yiwe yazanye ubutunzi yazanye iki abantu kwisi dupfiki ko mbona buno buzima turimwo buhera tudabo ubuzima bwo mwisi n'urugendo hano turi muri Partage turi ingenzi turarengana none abantu dupfiki rero iciyumviro ca filme buzima cavuye aho hantu ndiko ndaraba abantu ingene bapfa bagafata ikintu batwaye ariko mu mwanya baba bari mu buzima bakiri hano ku isi usanga nibo bambere bariko baragwana bariko baricana bariko bararogana bariko baragira gute bariko baratotezanya bariko babana mu buzima bubi byose ibyo bakora baronderera inda barondera ivy'ubu buzima kugira ngo barabe n'imiburi yuko bokubaka nka Bujumbura yose ikabagwabo ariko naho bopfa still naho boba Bujumbura umuntu naho bomuha Bujumbura still apfuye Bujumbura izosigara hahandi nyene nawe akanogo kiwe ni kakandi rero mbona yuko parcelle y'umuntu naho tuzigwanira cyane kugira ngo twubake Kiriri Cyarama Kajaga Gasekebuye dusiga ama parcelle menshi umuntu aga parcelle afise ku isi ni hajya ahantu ahambwa hajya bajyamika isandugu aho naho umukene umutunzi uwita kwa ari umuboga uwitwa yuko ari beauty bose akantu kabakangana none kwinosi bimaziki kwirata bimaziki kwiratira no mubiri mbega kubera iki nca niyumviye mbega kubera iki abantu dukunda gutegura cyane gutegekanya ivyo mwinosi nitwibuke yuko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima mbega dupfuye ko wari waragerageje kurondera ivyiza mwisi waragerageje kurondera uzoshikira ni wamara gupfa kugira ngo bwa buruhukiro abantu dukunda kubabira ngo rest in peace ninde azi kujya umuntu abagiye ku resting in peace kugira ngo uzo resting in peace nuko wewe nyene abari wo warirondera ayo mahoro yo ku resting amwe kujya turiko turagwana turondera amazu turondera ivyubahiro abantu birukana ku kazi abantu barenganya abandi abantu bagira gute abantu bica abandi kugira ngo basigarane ivy'iwabo nabariko turondera ayo mahoro tubwirana ngo rest in peace ayo mahoro tuyarondera kugira ngo nitwajya ku restinga turesinge nyene in peace nitwaja kuruhuka ako karuhukiro ubwo buruhukiro bw'amahoro tuburonke kuko si bose baronka uburuhukiro bw'amahoro yeah Sabas ifilme ubuzima ubona iriko yakigwa gute muri rusange jewe
filme buzima yakiriwe kuruta uko je nari ndavyiteze kuko afite kuri Sabas byose ni gushima gusa je ndashima kuko tout d'abord yariyo filme yanje ya mbere kandi ni filme nari narakoze ubwa mbere irapfa burundu twarahejeje ibintu vyose ama image yose twarahejeje tournage yose yaraheze hanyuma numva ngo ama image yatakaye umuntu yari yarayikoze ubwa mbere ambwira yuko ama image yatakaye ndiyumvira shaka kubiheba ariko sinacika intege ndondera uwundi yabinkorera ariko mu kubikora nca ndabikora umengo mfisemwe aka negligence numva nyene umengo vyaranciye intege ukuntu numva umengo ni nk'ideni mfise kuko nari navuze mu biganiro film ubuzima ryanka kwisohoka numva umengo ni ideni mfitiye abantu ntegerezwa kuri ncavuga ati reka nkore gusa mpfe gukora gusa nikureyo hanyuma ndihe rya deni ariko mbona partie ya mbere mbona yakiriwe neza mbona ironse dika ku munsi umwe muri 24 heures ndavuga ati bya bintu birakomeye rero ntangura gushiramo inuze ntangura gushiramo ingufu ikintu cyagiye kimfasha cyane n'amakommentaire y'abantu baranteye intege cyane bamwe barambwira ingene bariko barigamwo bakuye mu inyigisho zikomeye abandi bamwe bakantelefona bari mu bihugu byo hanze ati dusengere twakubonye uri kurasenga twumvise yuko rigasengesho akoze muri filme twumva yuko ryogira impact no ku buzima bwacu bamwe ndabasengera bamwe bakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuri telefone ndavuga ati bwa bundi nivuga butumwa rya danger ndavuga ati rero ngira ndahafatira rero filme buzima yampaye inguvu ntari nsanzwe mfise muri filme ubure munyitege hajya ari imponjo hajya nari muri ese ubu ngiye kuba umu acteur sinzi kuntu no bivuga kuko ku rwego rwo natanguye kwibona indoto zace zihinduka nangura kubona ko negerezwa kuba umukinyi atakina mu kirundi gusa hagera igihe nkora amafilme mu congereza nkora amafilme mu gifaransa nkora amafilme mu giswahili ibendera ry'u Burundi mbone riko riragera handi mu bindi bihugu bimenyekana ati hariho umu acteur w'umurundi yaje ari muri kino gihugu numva yuko ni promotion nziza ya culture burundaise ni promotion nziza y'igihugu cyacu ni promotion nziza yo kwereka abantu abo turi nico dushoboye ariko byose vyavuye mu makohaje yagiye ava muri filme ubuzima kuko ndinze mbona yuko hari umuntu umwe babiri batatu bihanye biciye muri filme bakantelefona nkabakiriza Yesu umwami n'umukiza nacavuga ati ubu rero ubu washaha ndaje rero sinzosubira inyuma rero filme buzima twatangiye tubona umenga ni ibintu bitoyi ariko mwaraduteye intege ko mwakiriye rero ko mwaduteye intege natwe tugiye gukora ibizotuma namwe muvuga ati yes Sabas umenga ikiganiro nubwo kimaze umwanya muremure numenga ibyo kubada biracari Sabas ndagusaba ntudusuye gupotera abantu je ndahari jana kwijana kandi vraiment je biragoye kugira ngo umuntu andondere ambure naho umwanya wanje atari kirenga cane ndagerageza kwitaba ibikorwa urabona ko nta nakugoye Ngiye reka tubibike ibyo Sabas imbere yuko tuvuga gatonya kuri filme twabonye soon uzosohora uri kimuga yitwa umwansi n'umwansi voilà reka tubande tuvuge gatonya hajya Sabas uwo twadati Sabas ninde muri no mwacu uri kumwe Sabas ninde Sabas akundiki Sabas yankiki ivyo nkunda ni vyinshi nivyo nanka ni vyinshi tout d'abord Sabas n'umwana w'umuntu aremwe nkuko abandi bose baremwe akunda ivyo abandi bakunda yanka n'ivyo abandi banka uretse yuko abantu baba bafise ama particularité ariko ndanka ikintu cyose cyo kwankwa nkakunda nico gukundwa bisigura ngo ndanka le mal ndanka ikibi ndakunda ibintu vyiza bakunzi ba Isaac TV nababwiye tugitangura nutahura udatahura nyene Sabas okay Sabas arankikibi Sabas yankikibi agakunda iciza bon nibaza yuko ari ibintu bitahuritse cyane ariko Sabas uko turarangiza ikiganiro cyacu tuvuge gatonya kuri filme umwansi Sabas uriko wibada cyane mu bintu by'ubuzima umwansi ubuzima ariho n'izindi ndirimbo ziwaho zigenda zidoma cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu iryo filme umwansi kwamye matwitege ryari filme umwansi
sûrement que la semaine prochaine mu ndwiza filme izosohoka sindababwira umunsi kubera hari akantu tukirindire gutunganya kugira ngo mbe simbeshe ku munsi ariko filme iriko irategurwa kandi dusa n'abagira baheze nizera yuko la semaine prochaine nibaze ko ino ndwi tuzobamenyesha muzobona cover ya coming soon tubabwira umunsi filme umwansi uzoja habona hanyuma igituma nkunda kwibaza ku buzima nuko turi mu buzima nibaza cyane ku buzima ko turi mu buzima kuko sinojya kuvuga ibyo mu isi ntazi biragoye kugira ngo nje kuvuga ibyo muri planète Mars canke Jupiter kubera ntarajayo nkunda kuvuga ibyo mwino si nyene na cyane iby'ubuzima tugenda duhura navyo kuko filme zanje ahanini ziba ari inyigisho kuraba urakurikirana nka filme ubuzima scene iyo ariyo yose urayikuramo inyigisho yayo uretse ko tuba dufise ikintu kiri general turafise n'ama specificité uza gusanga mu ntuzeye uza gusanga muri scene iyo ariyo yose ariko izo specificité zica ziza kubaka ya ntuze yateme general yacu y'ubuzima no kuvuga ngo ugirageje kuraba scene nta scene utokuramwe inyigisho ivyo rero nivyo nkunda kuko sinzi kukunda kubona ubwa mbere ntaratangura ibya filme nari mfite ikiganiro cyitwa impanuro rero nk'umu influencer canke umu advisor mba nkeneye akana kariko kose kaje umuntu aze gukuramwa akana kuko utaronsaha ucuronka handi niyo mpamvu rero usanga filme zanje ahanini ziribaze mu buzima bwa misi yose ubuzima abantu babamwo numva mba nashatse gutanga nk'inyigisho mu kintu runaka abantu benshi bari badasabas ati kubera iki Sabas mu bikorwa byiwe byinshi bya filme akunda gukorana na Fanny Lavine mu gihe tuzi ko hariho n'abandi bigeme basanzwe bashoboye cyane je rero aho baba bambesheye tout d'abord filme ubuzima ni collabo y'abasineaste ngira ngo benshi cyane turi kumwe na ba Alvera baramuzi turi kumwe na ba Abel turi kumwe na ba Sami Mr Pompompo turi kumwe na Bishop Mutokambari ariwe Enoch turi kumwe na Joseline ariwe yakinye ari mama n'abandi benshi bagiye barabona rero nababwiye yuko filme buzima abakunzi canke abanywanyi barasavye cyane ko twoyibandanya kandi tuko turabitunganya kugira ngo tuyibandanye inyuma y'ino evenement itaraki umuririmbyi filme buzima izoca ibandanya rero urumva yuko muzobonamwe ama surprise menshi y'abantu je ndi umuntu believing yuko kujana n'abandi ushika kure rero si Fanny Lavine gusa hariho nabandi kuko no mwi umwansi Irevre yari umu actrice principale ariko harimo nabandi bakinyi bon ikibazo cya nyuma Sabas dukurotira ikiganiro nk'umuntu yoba yifuza gukorana ibikorwa na Sabas umuntu yoba yifuza kumva yuko yogiranira ubucuti na Sabas hosabiki hokogwiki ibikorwa bica bivana n'ibikorwa ivyo ari byo kuko ibikorwa vy'iwanje ni vyinshi bakeneye mu bikorwa vyerekeranye na style number ari kubambika mu manza zabo tufise page yacu ya Sabas Style Company kuri Facebook no kuri Instagram ubwo aca tubaza ibijanye n'ivyo vya style ari bijanye n'indirimbo uradukontakta nyene Facebook page yanje ni Sabas nkuru nziza YouTube yanje ni Sabas Burundi no kuvuga ngo igikorwa icari cyo cyose ubukeneye tuganira bivanye n'ico gikorwa ari vya filme nyene je ndi disponible ndafashanya n'abandi dufitanye umubano mwiza n'abandi bakinyi dufitanye umubano mwiza n'abaririmbyi dufitanye umubano mwiza n'aba stylist urumva misi na beef. Okay Sabas ijambo rero tujyanyuma cyangwa dusezere abari ko baradukurikirana ubasezeranije iki abakunzi ba Sabas n'abakunzi ba Isaac TV ugiye kubategurira iki inyuma y'ibyo twavuze byose ubibutsa iki Sabas tukwitegeye iki muri rusange ubwa mbere na mbere icyo nsaba abakunzi ba Isaac TV canke abakunzi ba Sabas nkuru nziza
mbanje kubashimira kubw'umwanya mwaduhaye mukadukurikirana kuva ku ntango y'ikiganiro gushika hano aho ikiganiro kiriko kiraherera. Nizere yuko umaze gukora subscribe kuri channel ya Isaac TV ariko kandi subscribe kuri channel ya Sabas Burundi kongwa neza cyane. Rero nukurikirane ibikorwa vyanje zaba indirimbo, ibiganiro, amafilme kuri channel ya Sabas Burundi, ivyo bari vyiza cyane. Hanyuma ivyo mwonyitega ko nuko Sabas ari karakorana umwete n'inguvu nyinshi, ndiko ngerageza cyane gukoresha umwanya kugira ngo ndabahereze ibintu vyiza, ibintu bisukuye kandi ibintu bisengeye. Twababwiye turiko turategura evenement itara ry'umuririmvyi kuboba badukurikiraniye mu nzira. Twababwiye yuko le 29 le 30 na le 1er mai twabateguriye itara ry'umuririmvyi deuxième édition, aho tuzoba turi kumwe na Rose Muhando n'abakozi b'Imana badasanzwe n'abaririmbyi nka bose hano mu Burundi. Ariko filme umwansi ije kuri channel ya Sabas Burundi yihuse. Hanyuma filme ubuzima nayo ne turiko turakora inyuma y'itara ry'umuririmvyi, muzoca mutangura gusubira kuyikurikirana kundwi. Ariko kandi turabamenyesha yuko Sabas Style Company ihari ku bwanyu kugira ngo aha hose uja ugende uberewe. Uri mu Burundi, uri mu makungu, Sabas Style irakugeraho ikagushikira tukagukorera ibintu by'amateka cyane. Man ibaheza gihe. Ndagushimiye cyane Sabas. Yeah, thank you. Uvuga amajambo y'ubwenge cyane. Murakoze cyane, murakoze. Nibaze kundi muri tugamugabo bwa Isaac TV uzotwitaba ugasubira kuduteramisha ka. Ahubwo mutevye no kumpamagara nzohava niza. Merci. Yes, bakunzi ba Isaac TV, ni Sabas umu actor ariko arabikora neza, umuririmbyi wa gospel, umunyempano nyinshi zitandukanye. Ja kuri channel yiwe ya YouTube ni Sabas Burundi kugira ngo umusupportinge, kurikirana ibikorwa byiwe, ubonye link yiwe, ubonye ibikorwa byiwe bisangiza abandi kugira ngo utarabona ibyiza byiwe cyangwa utarabona umugwaneza nka Sabas ashoye kumubona abasha. Murumva yuko bench bariko barafashwa bivana n'ibikorwa kanaka usanga abarimo. Abarundi rero nimba ukunda iterambere ry'igihugu, nimba ukunda iterambere ry'ugwaruka rwo mu Burundi, dufashanye twese kugira ngo ibintu bigume bigenda neza cyane gose. Reka ndagushimira rero kuri wewe wafashe akanya kawe, wataye umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro bica kuri Isaac TV. Ndabwira ati uri umuntu mwiza cyane, iyo mbi Imana no kujyanye mu ijuru. Kuri micro za Isaac TV mwari kubona MC Ivan mutima wa Burundi, bien camera nkuko musanzwe bimenyere, ni wandi nyene ni Hakim Junior, ni watuma amasana mabashikira neza. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.